umwe azosiga se na nyina abane n'uwundi kandi babane gute akaramata no kuvuga iki ibihe byose ako kantu k'akaramata baragakuyemo bavuga ngo babane mugabo akaramata kariho bagaca baje n'imbere y'abakozi b'Imana imbere y'imiryango yaje kuba ibyabona n'Imana yo mu ijuru ari cabona bakavuga ngo nzomukunda agwaye cyangwa akomeye mu bihe bibi no mu bihe byiza tuzotandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu aje none muri ibyo byose abo batandukanye hari wapfuye Yesu yaraje none ibyo barimo n'ibiki icya kabiri kwahukana birashoboka muri circonstances zimwe iyo habayemo nka violence ukabona ko umuntu ashobora gupfa naje no muhano bavuga ntibanze ukinjure kujya muntu wawe ntacikontorora afise ingwara y'ibisazi umuntu abari yandanje aje akurikira ubutunzi gusa yo mukanya buguruka no birajana mu yindi mu gitondo gikurikira yahora kwita sheri shushu twatuntu bimwe mubeshanya ngo murabebe kare muri sibyo ashaza kubwira ati ngaho nawe uraja mu giti gica abandi bagabo wewe kubera iki bwa butunzi bwagiye abagabo hari igihe arongora umukobwa kubera mubonanye ikimero ciza taye kandi ubu barazifise nabyo oya nibigende barambara no munsi ntibazoguswakanye oya hajya baraduhera amaso umuntu muraraba neza muri iyi minsi ubu bafise ibintu by'ibisentire bambara urabona nk'inda yanjye nk'iyi ukayizingiramwo ugasanga mfize mu nda nk'aho intare kandi atari ko ngana urabyumva akemera ntaheme neza yajya mu bantu ukabura ati kabisa aragororotse ibyibagiwe byo ni ibintu mwita ibisusu nukuri kwimafata bidaraza harya nibagira namba bidaraza harya muri ville naha muruvumera hose mu masoko ubu nta muntu agize ingorane z'ibisusu ahubwo benshi ariko bari rero ukazosanga umuntu wamubonye ku ifoto ati naguye kuguye kwihaha ejo mu gitondo bamushigaza bagati oya soko akandi karorero hariho umusozi sindawuvuga kuko so wahi wacu muga ni muri ibi bihugu tubana hafi ngaho kereke para hakando ngaho bari babise umusozi w'amasengesho bajya kuvuga ati hariya ni horezo y'Imana ifata neza ku musozi w'amasengesho sibyo bakadugayo baherutse kujyayo abantu bajya bajiga ibyo kuraba amashamba no gukonta ibintu biberayo niki baca begeranya bavuze ngo nibiseke nimba ari 10 na bingahe byuzuye amakapote udufuko none abantu bari gusenga Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza muri osmiriwe canke muramutse bivanye na murere. My name is Frank the Answer ini African TV. Ndagwikaze wewe wese mazogira subscribe ku channel yacu uri mu Burundi, uri mu Rwanda, uri mu Tanzania, muri Kongo, muri Kenya, ariko tukiyabane mu bihugu vy'Uburaya, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu bihugu vy'Abarabu ndavuga mu ndetse na Arabie Saoudite. Ndabaha ikaze. Mwebwe mwese mazogira subscribe ku channel yacu namwe mwese mutaragira subscribe please. Gira subscribe hama komeze kandi tugenda n'ibiganiro bigiye bitandukanye. So n'umunsi udasanzwe aho ndi kumwe n'umutumire adasanzwe musaza w'umukunda kubigiye bitandukanye kuri TikTok ndetse n'ahandi hose mu butumwa agenda avuga ahatandukanye. Yes, katumwakire hama tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Turaguhaye ikaze. Amahoro cyane. Yego beze leta. Yego karibu kuri African. Nta gasonga mfise. Ni sawa. Karibu kuri African TV uramutse abakunzi bacu. Yego ndabaramukije cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Kugira ngo n'abakunzi bawe bagire subscribe kuko ni chaîne shasha bafite no gakenge bazora bagabwira bazorabona ibindi bigere bitandukanye. Yego makuru y'imisi jewe si mabi mfise amakuru meza
amakuru yihuta kumbure ushobora gushinga intaha abantu muri uwo mwanya bagukunda bagukurikirana nayahe kumbure kuko hari abenshi bari muri situation zitameze neza mu buzima hari abantu no munsi bari mu bitaro abantu bafunzwe hari umuntu ubunyene bagiye kurenganya hari umuntu kumbura mu bibazo bitandukanye amakuru meza nuko Yesu ari ku ngoma kandi Yesu ni nyishu abantu bihangane ivyo nibigeragezo bishikira umuntu wari we wese mugabe iyo habaye kurenganywa canke kugirirwa nabi hari ikintu cyitwa kuvyina intsinzi nta muntu ashobora kuvuga ngo natsinze urugamba atagwanye iyo ntambara bari mu rero bizera yuko umugabisha wayo ari Kristo Yesu ntibizera umwana w'umuntu bizera Imana ko ishobora kubatabara mu kibazo cyose barimo cyaba ari icy'inzara cyaba ari icy'akarenganyo cyaba ari icy'indwara cyaba ari icy'agasuzuguro n'ibindi byinshi aho tuse twarahaciye twagiye tubona ingene Imana itabara yes igihe warenganywe igihe bagusuzugura igihe wa wundi wari witeze ko araza guhava kugira icyizere yagutakariza icyizere wavyitwayemo gute nigi cyashoboye kugushoboza kumurogera ngo ushobora kugeza uno munsi bo simpubeshe ubwa mbere birababaza kuko umuntu abazi yuko afise inshuti akagira abagenzi akagira abakunzi kuko yana bakubwira ko abakunzi bakanabideklara mugabo akintu kibabaje bwa mbere nuko iyo ushikiwe n'ibyago kanaka ugatangura kurondera utabaza bivuna umutima icambere mu gihe ubonye uwari witeze ko yo gutabara kandi abishoboye aguteye umugongo muri ico gihe nico utangura kumva umubabaro w'umutima wo guhemukirwa uvuga uti ndababaye ariko uko biri kose hari ico Imana ibigomba kutwigisha hari igihe umuntu yoshira ubuzima bwe mu minwe y'umuntu kandi bawihenze cyane umuntu naho yo umutunzi naho yo umuntu akomeye akavuga ati nzokubona nzogutabara ibintu byose nzokuraba menya ejo ashobora guhinduka ubwa mbere ntuze Franiko umuntu yo gukunda avamite apremida akakwanga niko kamere k'abantu umuntu yo nakwanka atakiba kuziko ari uko yumvise urusaku kujya kuvuga ko gusa irementanya y'abantu gusa umuntu yogenderwa n'abadayimoni wa mutima w'urukundo bakawuguja bakamusigira umutima urukundo rutagira munamba hanyuma cyaka ashobora no gupfa cyangwa bya bintu bari witeze byo gutabaramo nawe bikambara amababi bikamuvako ugasaga nawe ntacyo ari muri wa mugwi nawe wabakeneye gutabagwa nico gituma rero namambwira abantu nti abantu turekuriwe kubakunda no kubaba hafi bishobotse ariko hageze kwizera tukizera Imana gusa nidahinduka haba mu bihe bibi ntiyo kwihakana haba mu bihe byiza ntiyo kugirira ishari Imana iguma ari Imana urukundo rwayo ni stable ruguma guzuye ariko abantu kenshi ugiye kuraba muri no misi urukundo rwabo n'urukundo rimwe biharuro byinshi nuruheyi imitima y'urukundo yaratimvye umuntu aragukunda kandi atagukunda akagukundisha ibishishwa by'iminwa gusa ariko umutima ukwanga ndetse no kuja gusenga yabishoboye agasenga gusabira ibyago mu mutima akavuga ati wapi kubera ishari kubera inzigo kubera abantu hariho bantu byati naho ndamukunda sinkeneye ko yoronka umugisha ngo ndute hari abantu baguhendesha urukundo kuko batagukunda hamaga gusengera ibyago cyane akaja uzoyibona ryari uzoyibona mu gihe yumvise inkuru mbi kuri wewe niwe wa mbere atari igitero ca mbere cy'umunezero be kumenyesha makuru ya cyane utonda uti none ko arambwira ngo razengera yazengera iki ko yumvise ibyago byashikiye aho kubabara aho bakabumenyesha makuru kubikwiragiza hose kandi ubona binezererewe avuga ngo awa wanashaka ashavuga ati ahubwo je nabibona ko bijyo bizomushikira kujya je naramubona nkabona kujya mu muntu batari sawa ari niho rero abantu bagoreye rero abantu kubera imitima y'abantu byanse ko bayambika ibirato yitsitaye iminsi yose bacibavyo amaraso ni vyiza yuko bayambika gakiza basi bakamenya yuko igihe cyose ukwizera kwabo ubugingo bwabo ukubaho kwabo babishira mu minwe y'Imana ubutumwa bwumviritse yes uno munsi hari ibyo wasengera uno munsi waronse uno munsi haraho wageze hari iterambere kumbura wageze ko wari ubaye mu gasuzuguro ariko no mushi warishuwe ariko nshaka kubaza ni mbega ibyo washitse ko
amafaranga waronse ubutunzi waronse hari ico bipfana n'agakiza waronse ya birafatanye kuko ubwa mbere hoho nta muntu aje kuntabara yita marume canke data wacu ngo avuge ngo ni umuryango wamfashije inzira zo gushika ku byo narondera canke ibyo nasengera ni Imana yaziciye kugiye kuraba aho abantu batabariza canke abo batabaza abantu benshi batabaza imiryango canke abagenzi inshuti abo biganye je muri iyo migwi yose nta numwe Imana yacishije ku bantu mbere ntarinzi yuko batongirira neza uravye ivyo akahise ko muri Afrika yacu ingene imeze urazi ivyama bidushikira umugabo ugiye kuraba inzira z'Imana dushobora kuzimenya ico Imana igusaba kwizera iguhaye isezerano ntuyibwira ngo Mana uricisha kwa naka iramenya yicisha wewe ubona gusa ibintu bigushikira ukibuka yuko ari nyinshi y'amasengesho ugapfuka mu gaca bugufi ukaduza ibiganza buti Imana warakoze ico wasezeranye uragishikije yes ikintu kijanye no kwahukana Imana mbegiremera oya ariko ivyo bivugwa nawe mu makuzi y'Imana oya reka ndakubwire usome Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 24 mu vyago bizoshikira isi biriko byerekana ibise by'uguza kwa kabiri kwa Yesu Kristo haravuga ngo hazokwaduka abantu bita abakozi b'Imana kandi hazokwaduka abantu bavuga ko bavugishwa n'Imana hazokwaduka abantu bavuga ibitangaza kandi bakabikora bikaboneka muri ico gihe rero ati abantu muze mwiyubare Pawulo ngo aje kwandika aravuga ati yemwe bagenzi muri ijambo ry'Imana ryinshi nibabe muri gwiriye ariko kandi byuzuye ubwenge abantu benshi rero bariko barahendwa kubera bagwaye kwashi ijambo ry'Imana barashonje ijambo ry'Imana kuko ubuvugishwa bwose umenya ko ari ubukuri canke ari ubw'ibinyoma ubusuzumishije ijambo ry'Imana mu gihe utarizi utaryisomera ngo rimenye umuntu avuga ngo Imana iravuze akakubwira Imana badaherukanye atanaho bahuriye akakubwira ikintu gisa n'ic'Imana kandi atari cyo nico gituma n'ijambo ry'Imana avuga ngo umwe azosiga se na nyina abane n'uwundi kandi babane gute akaramata no kuvuga iki ibihe byose ako kantu k'akaramata baragakuyemo bavuga ngo babane mugabo akaramata kariho bagaca baje n'imbere y'abakozi b'Imana imbere y'imiryango yaje kuba ibyabona n'Imana yo mu ijuru ari cabona bakavuga ngo nzomukunda agwaye canke akomeye mu bihe bibi no mu bihe vyiza tuzotandukanywa n'urupfu canke Yesu aje none muri ivyo byose abo batandukanye hari wapfuye Yesu yaraje none ivyo bari muri biki icya kabiri kwahukana birashoboka muri circonstances zimwe iyo habayemo nka violence hakabona ukabona ko umuntu ashobora gupfa naje no muhano bavuga nti banza ukinjure kujya muntu wawe ntacikontrola afise indwara y'ibisazi umuntu abari yandanje umugabo yujuje umutwe ubwenge burimo ukabusenguza Imana n'umugore akaba ari uko nyene kubera mwatase canke haje ubukene mu nzu canke umugabo atagikomeye kubera ari ibintu by'ibigwara bitera abagabo usanga atagishobora kurongora umugore agwara nk'ibidiyabete amafigo umutima ibitigu ivyo ntibituma umuntu yawukana niko kwihangana rero kubonekera mugabo iyo umuntu abati yatoye umupanga yagiranye icyo ndiruka uyu uramubwira ati temaguza uyu muntu wawe urumva mu gihe bataramushira ko imigozi ngo bamujane kwa rujana barabicagwaye so kiza gatwe kawe mugabo kubindi byo kubana by'ibigaragazo bisanzwe abantu bakwiye kumenya ko kwahukana ari kizira wahukanye ukongeraho ugasubira ukarongora ukoze ikizira gihetse ikindi kizira eko niko bimeze
n'umuntu yahukanye kirazira ko arongorwa abasambanye niko birivuga abantu rero barabyoroheje babyorosha kubera za nyigisho z'ibinyoma nababwira ziriko ziraduka uno munsi abakozi bitwa ko ari abakozi b'Imana nyene kuri bambaye igihete canke bahagaze imbere y'ishenga bakavuga ubutumwa nabo bwabo iryo shano ryamaze kubashikamo bariko barahukana koze ngo twebwe tubivyitegerereza tubivyete bisomeka iyo uhagaze hari imbere abantu bakubonamo ivyizigiro bakubonamo icitegererezo benshi bagomba no kugira nk'uko ugira muri ico gihe rero beretse yuko kwahukana atangorana uraroze utanze uburozi ica kabiri nimba umuntu yahukanye yitwa ko akorera Imana ntiyahukane n'umugore gusa niyahukane n'umurimo w'Imana banza ureke kuko usomye mu byo bategeza kuraba ico bitare critère zo kuba umukozi w'Imana bavuga ngo barabe ko ashoboye kubaka no kurongora neza ishengero ryiwe ry'imuhira nibasanga atabishoboye n'ishengero rindi ntibashobora kuri muzeza kuko ntabyashoboye rero ko byakora n'imuhira sadire n'ahandi automatique birakunaniye deposa byose ubwira Imana uti Imana jewe ndapaganye ndabivuyemwo sinje kubesha abantu byananiye imanika amaboko uvuga uti nananiwe ubive ngo byose kuko muri ico gihe ingaruka nizihe ingo zose zishingirwa mu isengero kandi mbere yo gushingirwa barigishwa inyigisho z'umubano ingene abantu babana mu rugo none uwo muntu yitwa umukozi w'Imana yivyananiye akahukana agafata ingingo yo kwahukana cyangwa agafata ingingo yo gusambana hanze uyo muntu azokwigisha abageni gute ingene bubaka urugo rwiza ugwe gwaraza cya kabiri mbega nihaza bashwanye bikoranira kumvikana ko bavuga bati ngo tugende umukozi w'Imana twumvirize atwumvikanisha uwo mukozi yitwa umukozi w'Imana urugo rwananiye agata umugore agata abana urugo rugashwiragira niba waje kumuhanuza ku ngorane ziri mu rugo iwawe azoguhanurira icyo afise kubwira n'imiburiburi ico yo guhanura kirenze ibindi byose avuga ati nimuhebane ira nkuko nagize osu wawe yakubise squatter nakamara yes uno munsi hari abakozi b'Imana abagwiza tunga abategetsi benshi kumbure yahukana naka hama agashinga kandi kurongora uwundi canke kubakana n'uwundi muntu ariko bavuze ko ari icaha mbega koko umuntu yo kwahukana amanasure kubaka usomye n'igitabo ca Maraki Imana nivuga ati jewe ndanka kwahukana na Yesu yarababwiye ati bagabo uriho ko banamubwiye ati bwabundiro nimba ruko kuko bajye bayuda nabone bari abantu babahehese bahukana cyane acha batoy nakaramata yego guhera ku ntumwa zozavuga ati atakaba ari ukoro bimeze hagize n'abandi babiheze ati bwabundi rero ivyo abagore biraguye akaba ari uko Pawulo aravuga ati bagabo mugomba kurongora wiyemeza umugore umwe yego ukaba wumva utabishoboye heba uwimerere nkaje ubwo muri umusore urabyumva rero muri ico gihe abantu bakwiye kumenya yuko nibigeragazo kandi kindi naco mu rugo abantu bakwiye kuraba ico bubakiyeko kuko iyo abantu bubakiyeko kitari ico ubwo rugo ntigoramo kuko hari abakobwa baje kurongorwa kubera abonye umusore amuvunanye imodoka umushahara mwiza arafise amafaranga kavuga ati haya nzorya neza nzokwambara neza hajya ntangwa n'imodoka bazungurira amavuta nzisiga amanyaburaya ibintu bizogenda akabibona uko gusa muga Bibiliya nayo ivuga ati ubutunzi hari igihe bwambara amababa mugabo kaguruka nukuvuga aho bugorobeje ntihaba ariho buzinduka burara buragenda ijoro urabyumva muri ico gihe rero ukagira ibyago kawazanye umugore aje akurikira ubutunzi gusa yo mukanya buguruka no birajana mu yindi mu gitondo gikurikira
yahora kwita sheri shushu twa tuntu bimwe mubeshanya ngo muraba bebe kare muri sivyo achazo akubwira ati ngaho nawe uraja mu giti gica abandi bagabo wewe kubera iki bwa butunzi bwagiye abagabo hari igihe arongora umukobwa kubera mubonanye ikimero ciza taye kandi ubu barazifise bavyo oya nibigende barambara no musi ntibazoguswakanye oya hajya baraduhera amaso umuntu muraraba neza muri iyi minsi ubu bafise ibintu by'ibisentire bambara yego urabona nk'inda yanjye nk'iyi ukayizingiramwo ugasanga mfize mu nda nk'aho intare kandi atari ko ngana urabyumva akemera ntaheme neza yajya mu bantu ukabura ati kabisa aragororotse ibyibagiwe byo ni ibintu mwita ibisusu ni ukuri kwifata bidaraza harya ntibagira nama bidaraza harya muri ville n'aha mu ruvumera hose mu masoko ubu nta muntu agize ingorane z'ibisusu ahubwo benshi ariko bariba rero ukazosanga umuntu wamubonye ku ifoto ati naguye ko kuguye kwihaha ejo mu gitondo bamushigaza bavuga ati oya soko urumva muyini okay dushaka tuvuye uko iyo taye wayironse da ya original yego nizogumaho oya iyo ndawashimye ngo ushimye mu nda hatoya ntuzomutera inda ntazovyara niyashika akanywa umusururu mwinshi kuriwe abantu avyara hagira akayabago kenshi akanywa umusururu akarya inyama akanywa n'ibiyeri ko urudaruca ruraruje sibyo kandi uzora gusubiye inyuma oya ya mabere wavuga ngo ni sawa kwa kundi ntabazoyonkaga abana ntibazoyonka none yamara konkwa azaguma hagati reka nibyo ukunda tegereza kuko ntibishoboka none ikindi nacyo we ko warongoye yataye ejo niyatakara ukamuraba neza tuzovuga uti jewe ibi bintu rero ntanguye kubona kuri uyu mugore ibintu yego ni hahana umugabo asura kwicuza ugasanga niyo bari kumwe n'umugore agahura n'ubwana bw'umukobwa busohotse ishuri canke bugiye muri musohotse nyine usanga agenda akebaguzwa kubera iki amaso abakubise kuri kimwe yashima asubiye kwivuga arakwiye bati jewe umugore nishayeba n'urya rero naho gwaho cyambaga ati we uri kurabi kukebaguzwa n'amaki kurabi ingorane zikaba ziravuga amaretroviseur ugasanga barahindukiye rero bisanzwe ugomba kurongora ndakwihanize wowe uri kuranyumviriza ntuzurongore na rimwe wifatiye kuri ibyo bintu wumva umutima wawe udakunze uyo muntu kuko urukundo bibiri tubwira wirengagiza ibintu byose sibyo urukundo rurenzako ni ukuvuga naho yo mugara urukundo wanje rupunguka uvuga uti naho mugara n'umugore wanje n'umugabo wanje ukaba atarukundo rurimo mugapfana ibintu materiel canke by'amaso abona urugo wanje ruzobaho mugabe y'abantu bakundana ubwa mbere hoho imana ibiri muri bo kuko imana n'urukundo sibyo nubwo yoba ari karasaza hagati mukanaka yashaje we ntabyo ubona oja umuntu uti chari baby nagomba we mu bantu ibihumbi n'ibihumbi ubona uti inyenyeri yaka gusumba izindi muri abuzo nibanye urabyo kandi ko bimeze yego rero muri ico gihe abantu nibasenga imana ibe mu ngo zabo ibe mu bukwe bwabo bubakire ku mana kugira ko nibagira ibigeragezo nizobatabara bazobera ngo dufise umutabazi ngaha sibyo bapfukame bafatana amaboko basenge hama baganire bumvikane bavugane by'ubuzima kuko nuwo kwahukana wagiye handi cyangwa wagiye kurondera handi uzocicishwa umunuranuzi w'igitsina gushika mpagupfuye hame kinaco ntateka riri mu kwahukana nta muntu n'umwe uzokumva avuga ati ujya n'umugabo kabisa cyangwa ati ujya n'umupfasoni yaramukuroza carigiye abazovuga ati wapi agukoroze cyangwa ugasanga kumbure wateye swata ushobora gutera swata hama hageraho mwahukana abahukanye bo bitwara gutogira ko mbone ntibagwe mu byaha kuko bikanga ko mubana kopo ibyo gutera swata ntibirimo
shabateye swata nindira nkubwire eh ikintu cyose cyubakiye ku mushinga w'ikinyoma ntikirama igituma abantu benshi batera swata kenshi muri ino minsi ni iri terambere twajemo izi mbuga ngurukana bumenyi wanashaka umuntu aragenda akifotora cyangwa agashyira ifoto y'uwundi muntu kuri Facebook cyangwa kuri Instagram mwavugana ati naraguye akati uyu niwe wati mpiyindi foto akagwaye ya wa wundi nyene mwagira guhura kumana ingorane nakubesha sibyo abantu bakwiye kubanza kwicana bakavugana kavuga uti je tugiye kubana ntituvukana urabyumva ntituva mu muryango umwe ntitwakuranye imico y'iwanyu n'iwacu ntiyari imwe buri tugiye kubana mu nzu jewe untunge unzi urabyumva sibyo ibyo nanka urutonde nguru ibyo nkunda nguru mbwira nawe rero mukabivugana mwamara kumva ko bizorama uti sawa twiyangaje mugabo ejo niwamushikana mu nzu agasanga zangeso wamuhenda sizo ziri mu nzu canke agasanga hari ikintu utamubwiye mugabo iyo akimenya karata ari kwemera kuza canke atari kwemera kukurongora ziba zibaye ingorane nico gituma abantu bakwiye kuvugana ukuri urabyumva kuko haraba yanga akavuga ati yewe je naho tugiye kugukorera byo wihangana je njyame ndagona ndagona kandi cyane uzovyihanganira sawa ubundi akavuga ati muza twumvikana jewe umenye ko naho ngenda kurongora bimwe wivugisha ngo ivi na ivi jewe ndakunda umupira yego ukasanga match hari match ndi muri salo cyane ndiko nirabira umupira nta bonjour nta bonsoir ntumbaze ikintu na kimwe jewe nzo nibere ku mupira uzovyubahiriza utavyubahiriza nawe wumva utazobishobora ndabumva cyo kintu kizoduteranya abantu bahagenda baganiriye abantu rero no munsi bagenda bijugunya yo kujya kwigikere kijugunya mu mwobo kandi kicica ariyo kiri urabyumva kubera kitabanje kugira reconnaissance mu kibazo ati ni gute inzoka yo yimvye hambe iri hehe kigacita mu mwobo kandi ari yiye ni byiza ko mubanza kumenya voilà yes ndashaka cyo kwikina naco umuntu umutima ufatanye n'inda yampaye karugamba ameze gute n'umuntu w'umukunzi w'inda mu buzima bwe batakindi kintu akunda ikintu cinda gusa yiwe n'umuntu atotinya kwica kugira ngo arye n'umuntu atotinya kwiba ngo arye n'umuntu atotinya gukora ikosa no guhemuka arabikora kugira ngo aronke byasuka mu nda gusa rero iyo umuntu afise umutima bawita umwina no kuvuga umwina umutima umeze ufatanye n'inda ni nk'urusuma nyenzi rurerure urusuma nyenzi rurerure yego urunogo rurerure ruba mu mutima rutigera guzura uwo muntu aguma yifuza ibintu byose yuko byo bagwiwe aguma yifuza yuko ibintu byose ayoreramwo byose ni gwanje ibintu byose agasahura kegeranya iby'abandi byose akabitagwiwe uwo muntu nta neza y'uwundi muntu nimwe yigera yumvira niyo umuryango n'umugore n'abana ntayumvira ni wa muntu adatinya kujya ku gahinga akarya ibiro bibiri by'ifi n'icushaza akamuha n'ibifiriti akajya akanywa muhira atatanze n'igihumbi uwo mutima w'ufatanye n'inda urabyumva ni wa muntu atotinya no guhemukira igihugu kirimo bene wabo miliyoni akagihemukira avuga ati naho cyoshirira rimwe kazima jewe nkuyemwo inyungu ziwanje mwe nabo rero ni babi abo ntukwiye kubizera nta kintu oya ntacyo bazezana kimwe uramaze guhura n'umuntu umutima ufatanye n'inda jewe ubwanje ndababona rimwe na rimwe yego muri sosiyete baba bariho ni igiki umuntu yokora yerisanganye uwo mutima kugira ngo kumbure ashobora kuba umuntu mwiza ni deliverance umuntu yomugirira ni imana yo mutabara gusa nta kindi yari abantu
bagoye. Yego. Birashoboka ko umuntu yoba uwo mwishengero kandi akiri wo kwirigara. Irigaririye. Kwirigara nyene mwishite yagiye wa wundi nyene agiye. Zaburi ya mbere nayo. Yavuze ngo. Ntukicara n'abacokoranye. Ntuje mu nama z'ababi. Uzuraho urudagara rumwe iyo ruboze. Rukiri mu mufuko. Utarukuyemo. Nizo zigaye zose zirabora. Ntushobora kubandanya bakwirigara y'abanyakibi. Abantu bayaga amafuti, bakora ibyaha, kandi bo bamaze gufata ubugingo bwa Kristo. Uteza kurondera abagenzi muvugana ijambo ry'Imana, abantu baje mu nzira z'iciza, abantu baje mu nzira z'ukuri, abantu bakungura ivyiyumviro byo gukomera mu gakiza no kubandanya urugendo. Newe ni wava kuririmba cyangwa ukaja mu isengero, ntuze yifire ya mbere ukayifatira ku kabare, uzoheba inzoga ryari. Oya. Kuko ntuze umunsi ukije kubunyene. Oya. Haracigiye. Byatabu uzoreheba ryari. Ni waja kwicara. Aho abantu bicara n'indaya. Bavuga iby'ubusambanyi n'ubuhabara gusa. Wewe wibaza ko umunsi umwe azofatwa. Ubadoza babiganirire ngaha babikore nawe uri ngaho muri muri Yesu ashimwe haleluya amen izinyo twambaye n'irivu twambaye muzobihurizako umubiri uvuga tembwa none joho gute ko abandi joho gute rero va hunga uno munsi ugwaruka gwinshi hari benshi bafata ingingo zo gukizwa zo kwakira gakiza aho kandi bakaza mu mashengero bagasangayo babakozi b'Imana bahukana n'abavugishwa b'ibinyoma bacakira hama bakabatura ko ibintu bikomeye cyane gose mu buzima bwabo bwaca kabiri bakabadeseva cyane kumbe bya bintu bababwira ntibishike cyane kumbe ugasanga bariko batesha ama penalty mu nyuma akaza kugwa hama gashikayo koko bikakwasura kandi kuvyuka ntabwo aho ko ntigeze ahagarara yaguye mu minwe y'abambuzi uwo ntigeze ahagarara wovuye mu byaha ushikiye kwa faux prophète kumuvugishwa y'ibinyoma enda kubwira mu mihamagaro y'abantu bitwa ko abakozi b'Imana no kuraba neza ubwa mbere hari habihamagaye ubwabo Imana itigeze ivugana nabo bavuga babona ishengero yuko ari nk'ibutike ni business bagiye gukora bavuga ati twabonye ahantu n'amafaranga nta gitazi kibayo obere ntashikubaza nta bintu byose agira ati rero jewe teza kuronka ibyo ndementanya kugira ngo nigarurira abantu akenshi bavuga ngo Imana yambwiye ibi kuri wewe kubera twakuriye muri societe yamenyereye kuraguza abantu bose bama bakeneye kumenya icyo bavugwako nabagiye ku mupfumu bavuga ati ndabiri byaje mbega bimeze gute abantu bo bavuga ati ngiye gusuzumisha numva ico Imana imvuga ko hari nababiba kubera babonye yuko mutagira ubwenge urumva ngo ati ico mvuga cyose aracemera kazima jewe babona nambaye igihete babona je nitwa umukozi w'Imana mukanda avuga umucanganyo bumve ko ndiko mvuga indimi zo mwijuru hama mvuge yuko ubu yageza abantu bavuga ko bafite nimero ya telefone y'Imana telefone Imana mwisengero umuntu akamuha ikibazo yakabatereka telefone Imana numva ico tuvugana ku kibazo cyawe mwisengero n'ukuri kw'Imana umuntu agahamagara iyo nimero y'Imana ni telefone Imana ko yego ngo turavuganye ngo ibintu byawe ngo uravuze ngo minsi mikezo ngo bariko barabitereta ngo bavete ngo ni marayika Gaburiyeli ngo yari yatevye gato nakaherere kare kaba oya yatevye ariko agiye kubizana ati mugabore aho uzobabonera ni hamwe ushaka kubwiye cyose ashobora ngozana ishimwe rero ngozana shika ngo gishimwe amafaranga abantu baribwa nibibi mugabo abantu ngaruke hahane ni yakwashi bagwaye ijambo ry'Imana kuko uzipfuviza ijambo ry'Imana ukabuzi kuzi kwisengera nta muntu yo guswaganya kuko icavuze bavuga ati ko ijambo ry'Imana ritavuga ibyo
reka ndaguha akandi karorero hariho umusozi sindawuvuga kuko si wahi wacu muga ni muri ibi bihugu tubana hafi ngaha kereke para hakando ngaha bari babise umusozi w'amasengesho bajya kuvuga ati hariya ni horezo y'Imana ifata neza ku musozi w'amasengesho sibyo bakadugayo baherutse kujyayo abantu bajya bajiga ibyo kuraba amashamba no gukonta ibintu biberayo niki baca begeranya bavuze ngo nibiseke nimba 10 na bingahe byuzuye amakapote udufuko none abantu bari gusenga yego no kuri kwema barasomye Bibiliya neza reka barasanga Yesu yavuze ati niba agomba gusenga ya mu cyumba cyawe wiyugarana data yumvira mu mpisho azokwishu niba naje no kwisonzesha ntucu ujya kubwira nk'abantu nkakuba ko abafarisayo uguma bwira ngo urumva ngo je ndiko ndasenga yavuze ati naho uvuye mu masengesho yo kwisonzeho iminsi 20 utarya cyangwa ingahe fata dushe wisiga amavuta hama ni bakuramutsa cyangwa bakubaza ati nibiki uvuga uti namahoro gusa ntuje kuvuga ngo mvuye ngo mu ya 20 ni publicity wewe ujya gusenga ugashuja kuryama munsi y'urutandara rw'ibuye ahantu tutazi ugashyutwara n'umuntu aza kugufotora agukamera aho uri kurasenga ntose muje gusenga utwara kamera umuntu bakamukamera afukamye mu mazi mu ruzi amazi akaramukubita amaboko yamanitse ngo areka avuga kumva kuri stati yashizeko ngo ahango twari tugeze ku munsi ngo wa kabiri ngo amasengesho ngo yashushe ngo Imana iri kiyavugana nanje ngo narumvise ijwi ry'Imana noza kubwira abantu mu santire yakobesha nta jwi ry'Imana bumvise wumvise amazi asumira kwibuye cyangwa ngo ijwi ry'Imana bayasivye nta kuntu wo buri kuri kamera bariko baragutikitoka neza nawe urabu ni film wipakina sivyo yego kuvugana n'Imana rero kwiherera menya kwisengera menya gusoma ijambo ry'Imana saba mpemu yera akuyobore ibyumviro byawe bimurikire akontorora n'ingeso zawe aho udashoboye kwikometeza wowe nyene akongereza inkomezi wimeteze ntuvuye ngo byanse ngo usanga nyene ngo nagize oya Yosefu mu cyumba hariya kwa Potifari muka Potifari yamushaye mu cyumba kandi yari gusa Yosefu abiravye gutya ana ko bajya bagoro basirimu nabo usanga barikoze neza cyane Yosefu karamuraya bati aha nkahateba iki cyahanda gikora kwera kakoze shemeye kumusigira isengeri kari kambaye katungwa n'amaguru rero hari ibyaha mutane gose guhunga temagutse amari buturu temagutse yes badusoze n'igihaniro cyacu ndashaka tuze kuri iki kintu abana b'abakozi b'Imana benshi nibo usanga ari birara bagenda mu bintu bitameze neza kandi abavyeyi babo birirwa ku mavi birirwa basengera abandi birirwa basengera imiryango runaka igahinduka muticinga gute abana banyu iryo niko sajya abakozi b'Imana siko sajya abana kuko abakozi b'Imana abana babo benshi babayeho nk'abana b'imfubyi ntibabona abavyeyi babo hari ukuntu umuntu avuga ngo ni umukozi w'Imana akazinduka muri twibature agaca aguma ku rusengero akazogorobezayo uko iminsi yarimo agenda agira gutyo na gutyo akirirwa arumviriza abandi iwe muhe ataboneka arabumviriza ni ukuvuga abana ntibagira papa ntibagira mama kandi bamufise bakaja kwirotuva mu nyuma abana baba bari mu ngeso mbi rero mu bisanzwe umukozi w'Imana agomba kubanza kubaka neza umuryango ndetse akawuha n'umwanya munini gusumba wo kwisengera sibyo muga abantu benshi babayeho gutyo n'ibibazo abakozi b'Imana bafise umwanya wo kumenya ati ikintu cyose gishirwa mu mwanya wacu hagira umwanya wo kuyaga n'abana hagira umwanya wo kuyaga n'umudamu wiwe hagira umwanya w'umuryango no gusengera hamwe no kwigisha umuryango ukawutoza revalere donc urumva mu gihe atamwanya wabyo ufise niho uzosanga umwana yaciye afata ingeso mbi
sibyo hari abana b'abakozi b'Imana usanga ari ijuru kuravuga n'ibyo bamwe ibiyayuramutwe abandi ugasanga bari mu ngeso mbi z'ubusambanyi ndetse bamwe bakaja no kwinzoga bakaboreka kubera iki nta muntu abaha indero bigeze bamenya no gusenga wanashaka ugasanga ntabyazi kubera muhiri wabo nta gicaniro c'amasengesho kihari ya papa wabo yabaye wiyo kwisengera mugabo musanzwe ukwiye kumenya ko hari umwanya wo kujya gukorera Imana kwisengera mugabo cyane cyane ukamenya ko ishengero rya mbere Imana izokubaza atari ririya rimwe abantu igihumbi ni iry'umuhiri wawe. Wigisha gute abana bawe kugira ngo bazovemwo abana beza abana bakarorero abana nabo uvuga ati ndabishimiye koko kugira ngo zogendere mu makanda yawe kugira ngo ntazobiba abandi usanga mu gatondo ari bagisohoka board oya ubwa mbere ho abana mu kubarura bagira abagenzi ni vyiza yuko umwana utamureresha igitsure n'inkoni kuko kenshi ubanza gutangura gutora inkoni nuko ubona hari ibintu byamaze ko kurenga inkombe urabyumva muri ico gihe rero ukwiye kumenya umwana atangurirwa ryari kuva kiri mutoyi uteza kubanza ukamenya ingene muvugana ingene muyobora ntihagire icyo aguhisha mukaganira hanyuma iki naco hari igihe muvugana n'umudamu kavuga ati ujya mukobwa burya atanguye gukura mwegere muganire mubwire iby'abakobwa n'ijya myaka rimwe umuhungu nawe akavuga ati ujya muhungu urabona ko atanguye kugira ngo ubuhuhahuha burya ejo yodukwegera urabyumva mukabivugana kandi birabaryohera cyane abana birabaryohera ko babankadire n'abavyeyi babo mugabe ikiboye niko ndavuga gituma ibyo mwabonye bishoboka kandi nivyo no kubera abantu bataye ingo zabo bakavuga ngo umwanya wabo no ku rusengero gusa. Okay, dusuze n'iganiro cyacu rero ibintu uko bimeze mu gihugu uno munsi ubibona gute icyo kintu ubona cyo kiyongera mbega ni iki kumba ushobora guterera bo ubwa mbere ho cyo tubona mu gihugu ibintu byinshi biriko birahinduka biriko birahinduka kuko urabona ko igihugu kiriko kirafata ikindi cerekezo kuko dufise umukuru w'igihugu afise yari karajana igihugu arahabona arahazi kandi ugiye kuraba ingene yaje biragaragara neza yuko uko yaje afise igicapo c'igihugu ashaka uko izoba kimeze hanyuma ikindi naco urabona yuko abana uri kuravuga imisoro n'inkumi no munsi bariko baraja mu bikorwa by'iterambere uno munsi bariko barakora ivyo byose ni ibintu byerekana yuko ejo kazoza igihugu ari ikintu ciza cyane urabona yuko n'abakora amafuti bari baramenyereye kugira ibyo kurenganya ibyo kunyonora ibyo kugomba gucisha ibintu hirya y'umurongo uno munsi nabo babikora barabundabunda zico kimwe na kera baravuga bati iki kintu hamwe makuru y'uyo kimenya byogorana biraryoshe kuko igihugu cyacu urabona munsi abantu uri kurabona yuko bimwe by'amoko abahutu n'abatutsi biriko birahera ni kubera uburongozi bwiza dufise bavuga ati ibyo bintu ntiyose kudusamaza urabona yuko uno munsi bikorwa by'iterambere biriko birakorwa ku bwinshi rero ugiye kuraba nuko ikibazo nyine kimbaje dusozera naguha ubururiro bwinshi nkaza ndagenda etape par etape ndakuye muri domaine ni biriko bigenda uko ukabona igihugu kirava mugabo ukimbagiye mu guhinyanyura usozera umbaje igihugu ikibazo cagutse ko kiraba ubuzima bw'igihugu katucinjiremo nta rero nibaza yuko muri ico gihe ugiye kuraba hari ibintu byinshi biriko birakorwa ubona yuko abantu bogira icizere yuko igihugu cacu gishobora kuzoba ca gihugu gitunze muri 2040 kikaba igihugu giteye imbere na bitandatu ivyo cyambere tahundi tubikesha uburongozi bwiza bwa nyine cyane makuru y'igihugu urabona yuko ariko aragwana intambara kandi je ndavyibuka warabona yuko afise ikintu Imana yamuze ku mutima avuga ati hamwe Imana impaye uburongozi je no hindura ibice muri zinziri ziye yaravuze ati jewe nje nk'umukomanda yavuze ati nzoza nk'uwa president nje nk'umukomanda aje gukomanda urugamba rwo kugwanya ubukene nukuvuga turi kumwe twese ibyo bica bishoboka ndibuka ijambo yakunda kuvugisha muri kamwe yavuga ati tuzotunda ibyo bitatira ye nukuvuga kugira asomwe do kumugira rimwe muga progressereza rimwe atawusigaye inyuma ugiye kubiraba rero urabona yaje yihwabira ubwa mbere azi igihugu cabaye nabi kubera akarenganyo
biciye mu butungane Yego. urabona yuko ikintu cya mbere yabanje kurwana yavuga ati ntihagire umurundi asubira kurenganya urabona ubutungane yaragije inama zikomeye abacamanza ndetse arafata n'abashikiranganji biwe bose abarungika mu gihugu bamarayo iminsi bagenda bandika ibibazo n'ingorane abanyagihugu bafise kugira babizane babitorere umuti ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko uravye abarundi hafi 90% bari mu manza kandi benshi wasanga ariko bararenganywa mugabo uno munsi imanza zose izo yashoboye kumenya umuntu wese yarenganijwe ubu ariko aramurenganira n'urenganije uno munsi aravuga ati nta ngorane hari igihe azobimenya umunsi yabimenye je nzoca mererwa neza uravye iby'ubutunzi urabona ko ibintu byose yavuga ati ntibikunda yuko ubutunzi bw'igihugu bwo kwitirwa akagurika abantu bakeya umuntu umwe canke ugasanga atunze ibintu byotunga abantu ibihumbi canke miliyoni z'abantu aravuga ati ntibikunda ivy'igihugu n'ivyitwe ivy'igihugu abene igihugu bose babikamisha nico gutuma wasanze hariho n'amakontra mwamwe azavuga ati no izi kontra zisinye nabi baza muzireke tuzisinyure twandike izindi kubera ziteza imbere kanaka umugabo bene igihugu nabyo birabakanamiye n'ikintu twomushimira cyane hanyuma ikindi naco nuko urabona ko arabizi ko igihugu kidafise jeunesse iri dynamique itari kirakorerwa biterambere kakazuza ariko arabona ntigashoboka nico gituma umuntu yaciye avuga ati ifoke ugwaruka ndarushiriraho ikigega sivyo acashiraho ibanki yitwa bije y'ugwaruka ashiraho na paeje yiga imigambi yabo uno munsi abantu bagiye bugwaruka bavyumvise kare bahagira imigambi iboneka bakabankada bakabaha n'amafaranga ayo mafaranga babaha muri iyo banke nta magaranti babasaba nta ma hypothèque babasaba ni leta ibavariza ico ni cya kintu cyereka umuvyeyi avuga ati ndakeneye gufasha umwana kumenya gutambuka ejo ntakiri hamenye ingene azobaho ndamusigara umuntu w'umugabo no munsi ugiye kuraba ngo gwaruka ivyo biriko abariko barakora tebwo akaroro ka hafi sinzi ko wabonye amaze kuvumbura yuko dufise ubutare bwinshi nyine cyo amakuru y'igihugu hari vraiment ni yubaka kabisa yavuze ati ntibikunda ibi bintu ni by'abarundi uno munsi aheruka gukoresha inama y'abajene bose bize bimwe byo gucukura ubutare abageologue sivyo avuga ati ubu butare mugomba kuja hamwe mumbwire ingene dushobora kubwimba ngashobora kubuhingura tuzobushore nukuvuga yaba ari uwundi nk'aba bakuru b'ibihugu bandi tutiriwe turavuga amazina kuvuga imvo z'imibano y'ibihugu n'ibindi yari kuvuga ati harera ubutare jewe ndatomboye ngirambeho jewe mugabo yavuga ati shira habona ubu byose shira habona abarundi bose babimenye ufise icyo ashoboye azana imitahe abafise ubuhinga bazana ubuhinga mugabo twese dusabikanye igihugu cyacu kiza imbere cyo ni kibikiza cyane icya kabiri ni wabona cyo kuguza ubutunzi naya maproje ariko arakora amaproje ariko arakora urabona ko ari gitangaza kuko ugiye kuraba intambamye ariko arahura nazo nta muntu atazizi turamushimira kuko perezida wacu n'umuntu w'imvuga kuri n'umugabo arinda twe turamukunda kabisa urabyumva harakubwira ati ibintu byakwamiye aha umugabo murembe ndiko ndagwana nabifashe mu minwe abantu banashaka bakeya bakunda kuvuga ibitari byo uzubarabe bamari babandi kandi ugiye kubaharura ntibashika 10 usanga ari babandi bakurakuranwa kuvuga ibitari byo umugabo ugiye kubona ukabyitegereza neza perezida wacu abarundi bafitemo cizere ibice byinshi cyane 90% uravyumva iki kwereka ko ari byo niki ahirutse kugira icyo bise caravane azunguruka igihugu atera intego gwaruka warabonye atahutse avuye Bujumbura avuye ruguru aje Bujumbura igihugu cyose cyatonze ku mabarabara abapasoni bagatega ibitenge bakavuga ati mutamirenganire turiko turafungura ibintu biriko bigenda neza mugabo ugasanga hari umuntu umwe canke bavuga ati tuva mara ivyo muri abanyamakuru muze muduge murabe muzosanga abantu bari ku kivi niwe yabigishije kurima bakarima no muci amazi bo nta tongo na rimwe litavomererwa
n'amatongo ari ku misozi uno munsi amazi ariyo yadugije amazi kugira abantu barime amasazo yose uw'ivyo barimye ntibigipfa ngo vyitwa ingorane avuga ati dushe tugira koperative tugira uruganda duhingure nimba ari amavoka dukora amavuta y'amavoka nimba ari ibijumbu canke ibindi bintu turondere dukore ibisuguti nekaronde ko natanga ku buryo abantu no munsi ugiye kuraba bariko baramwumva nico bari nuko bariko baramukurikira barakubwira bati nta kibazo dufise icya kabiri cya gatatu kiri nkujerekeye umutekano yego ubu ntubona ko abantu bose atangorana n'amahoro yego shaka bibonere gutaha ijoro barakwandaza bahagushikana iwawe atakibazo kihari uno munsi abasirikare n'abapolisi bato bato twebwe turazi yuko ataraza abenshi bava mu miryango iwacu hari abataza mu ikonje kubera bavuga ati njyaniki uno munsi barakubwira ati harakagohe mutama yatuvuniye bambere ubu ni sawa uravyumva rero nibaza yuko uko bimeze rero abantu nibareme iyo twavuye si hafi umugabo uravye urugamba ari karagwana ukaraba uno munsi ingene amakomine yose y'igihugu 150 yavuze ati nta muntu ashobora kwivuza kuri metero birenga bingahe hateza kuba dispense cyangwa ibitaro ku mutumba habe na ntuze na ambulance habe n'abadogoteri n'ibindi bihugu bivuze ibyo nihe mugabo mu bukene wasaka yahasanze yaragwanye kandi ariko arabikora uno munsi ugiye kuraba igihugu cyuzuye ibirimba uno munsi yakarabashitsi baraza twamaramara mugabo uno munsi uravye amanama y'amakoraniro yubatse guhera impande y'ahanga ukaraba hamwe rohere ibyo ariko arubaka ukaraba abakuru b'ibihugu bashobora kuza akavuga ati genda wirarire mu cankuzo hari ikirimba genda wigire mu kirundo abari wiryamire wameze neza nta ngorane muri ico gihe rero abantu nico gituma yavuze ngo twese dushira amaboko hamwe nico gituma Barundi uko no bahanura tumushigikiza ibikorwa tureke kujana n'imvugo z'abantu igihugu canke abavuga ati twe twatakaje inyungu zacu kubera iyi politike yo kusangiza abantu byose abantu baze bararaba neza tumenye ico twarose tukibungabunge tuyaze ibintu byinshi kandi byingira akamaro kumbure twayaze kujanye n'urugo twaze kujanye n'ugwaruka twayaze kujanye n'iterambere ry'igihugu cacu Burundi ukungene dushobora kwiteza imbere ndetse umuntu agatera imbere twayaze kungene umuntu ashobora guhinduka kumbe ndetse akubaka n'urugo rwiwe ni byinshi twadushoboye kuganiriza abantu bacu kandi baziko baryohewe muri komatera kugira ngo kumbure neje mbega kugira ngo dushobore kuganira no kubindi bintu ushobora kubaka igihugu ndetse no kubaka ingo zacu ndagushimira cyane gose rero ndagushimira yego nizera yuko kandi ikindi gihe kandi dusohoka kandi tuyage kugira ngo ushobore kubaka igihugu ndagiye usanzwe uri umukozi w'Imana yego shimira abakunzi bawe Mane bahezagire bagenzi yes merci beaucoup mugiye musoma kwa dukikana wafashe moyo kurikira kino gano cyacu du début à la fin wewe umaze kugira subscribe no umaze kugira like ndetse tugira na commentaire hama kandi sharing bigana byacu bigiye bitandukanye kumbure kugira ngo cyo kwigishanya byinshi kandi byiza kugira ngo cyo gutera imbere twese mu rugo ndetse no mu iterambere ry'igihugu merci beaucoup ni African TV